ibibazo naciyemwo jewe kuva ntanguye kubaka urugo. Ntanguye kubaka urugo naraciye mu bibazo bimwe bidasanzwe, ndagwara ingwara. Iyo ngwara ndayigwaye yari ingwara ikomeye cyane. Hanyuma rero iyo ngwara ndayigendana ibihe birebire, maze kuyigendana ibihe birebire tuza turaja ku baganga hirya no hino, tuja no ku maradiyo bavuga ati we ingwara yiwawe ntituyibona. Muga nanje iyo ngwara ndayigendana ndayumva, ahanagera n'igihe iramvyindisha ngenda narakakama. Hanyuma rero iyo ngwara ndayigendana ibihe birebire, muga tukaguma dusenga Imana kugeza aho iwacu hagera igihe bavuga ati wewe ugiye gupfa, utemeye ko tukugirira ukuntu ko tukujana mu vy'isi kugira ngo baguhe imiti, wewe ugiye gupfa, niwitege gupfa nta kundi. Je ndavuga nti jewe nuko naramaze kwiyegurira Imana, jewe Imana yanje ndazi kwinzi sinzopfa gupfa irondekura hageze, nimba ariyo nzira naho yanshiriye nta kundi nawe ntibizoba vyayicorotse. Jewe ndaba ngaho ico kintu ndakigendana ibihe n'ibindi nyene, hakaba abiwacu bakaza bararungika mukuru wanje akazavuga ngo wewe ngiyo ngiye bambwira ivy'iwawe ngo ko bakuroza isato. Jewe ndaba ico kintu ndakigendana mu nda, jewe naho yoba ari Imana yifise kububasha, je kimwe gusa nizeye Imana niyo ndorereye ivyironkorera. Ndaba ngaho ico kintu ndakizungurukana ibihe birebire, ndaba ngaho tuja ku baganga Igitega, tuja ku maradiyo nyene turazunguruka nyene aho baturangiye tugenda kugira ngo ico kintu bakimurike bakibone bakakibura. Mugabo jewe nkaguma numva ico kintu mu nda cisimbagiza kubera caramaze no gupanda mu nda kikizungagiza nkacumva. Hanyuma rero turaba ngaho muga tuguma dusenga Imana n'umufasha wanje, turaba ngaho tuguma dusenga Imana nyene duterereza amasengesho, abasenzi baguma badufasha gusenga, iyo mitwaro barayitwikoreza kweri. Ndabona nyene ko batwikoreje umutwaro, jewe ndaba ngaho turaba ngaho mu gico kintu nguma ndakigendana. Hanyuma rero haragera igihe ndaba ngaho, maze kuba ngaho umwaka wose urahera ndimwe ivyo bibazo, ndimwe ivyo bihe. Hama sinzi ukuntu Imana yagiye kunkiza, nagiye mbona ndyamye mwijoro umuntu anzaniye inkoko y'imiti, inkoko nziza ikayangana. Iyo miti ndayifata ndayimira, maze kuyimira ico kintu numva kiyongobera buke buke. Tuguma dusenga Imana, abiwacu barahevye ati ugiye gupfa, we twarahevye nta kundi ugiye gupfa. Ndavuga nti jewe nta kundi, imba ari Imana, ariyo Imana yabonye ko ariyo nzira ndocamwo, kimwe gusa ndindiriye iherezo ryiza, ngo mbironke iherezo ryiza. Ndaba ngaho ivyo bihe ndabibamwe, mugabo iyo miti narayifashe Imana yampaye. Ndaba ngaho haragera igihe ca kintu gitera kiyongobera mu nda, kiyongobera buke buke. Ndatinda ndumva ko ico kintu kiriko kirahera, kitakimbabaza cane, gitera kigenda gihera. Hanyuma rero niho hagera igihe tugiye kuyindi radiyo nyene, se w'abana aje avuga ati we ngira ndakujana ahantu ku muntu abaga arabe ico kintu, arabe ko yokibona, ati uko arinza kubaga n'akanyegera arakabona. Jewe ndaja ngaho ndanuma, mugabo rero yaraduze nyene hari kanisa ku Rurimbi, acaragenda gusengerayo. Amaze kugenda rero arabibwira abakozi b'Imana baramuhanura toyaye, reka kwirigura mujana kurya muntu, arinza akora umuntu ntabaho, ati uko haraho hagera n'igihe akamusasira imitoto akaba ari yamushirako. Jewe rero tuca turaba ngaho, nza mbona aje acavuga ati bwa bundi vya bindi vyahindutse. Abakozi b'Imana nabibahanuje, bambwiye ati nisenga Imana impa uburyo tugende ku muganga yitwa Binagano i Bujumbura. Hanyuma rero uwo muganga ararondera uburyo, tuca turamugendako. Tugiye uwo muganga carapima, rero iyo miti nari narayifashe, ico kintu carayongobeye caraheze. Uwo muganga nza numva mbariye ati wewe mupfasoni uri bungenzo ufise inda y'amezi 3 n'inusu. Hanyuma rero ca turashima Imana tuti Imana irakoze. Cavuga ati rero cuduga ugende muhira turindirire ko umuntu asengere ku Imana. Turaba ngaho, ndaba ngaho nyene, maze kuba ngaho haragera ko nibaruka wa mwana, Imana ikiramutwara acarahwera. Hanyuma rero wa mwana amaze guhwera
turaba ngaho dusubira mwa vya bindi bigeragezo, shetani ashishikara gukovya. Hanyuma nyine tuguma dusenga Imana, muga ntwaguma avuga ati we kuba kumwana bwa mbere yarinza bamukwicira wewe ntiwitege kurosubira kuvyara. Jewe ndavuga nti nukuri Imana yanteguriye kiriho. Abavyeyi benshi baguma baza barandemesha ati wewe Imana izoguha urovyara kimwe gusa, nk'ubu benshi bavuga ko wavyaye nturi ngumba. Turabamwe ivyo bibazo nyene, twasubiye muri ivyo bibazo, uwo mwana yaritahiye. Hama rero haragera igihe Imana irasubira iradushirirako, iratwishura, iraduha ibibondo. None ubu Imana yaraduhaye ibibondo, turi ku bana 5, Imana yarakoze iragahezagirwa. None rero jewe intahe yiwanje ni birebire hamwe novuga nti ngenda bidondere ngaha vyose vy'Imana yagiye idukorera. Yaragiye idukiza ibitero vyinshi vy'abadayimoni, shetani araturakira cyane ko n'inzu yo kugagwa kugira ngo ivyo bitero bidunigire mu nzu, ariko ivyo vyose Imana ntiyabikunze. Imana yagumye ituzigama, yagumye ni vyinshi nyene yagiye idukorera. Jewe sino bidondera ngaha n'ukuri ngo ndabiheze. Abumvise intahe yanje, Imana nibahezagire.